ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Inshuti bakundwa, muriko murakurikirana kino kiganiro Irembo rifunganye, kandi abenshi twaratanguranye na kino kiganiro, kandi ndashimiye umuntu wese agikurikirana akagenda aragihereza n'abagenzi biwe kugira ngo barushirize gufashwa mwa kino kiganiro. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire kino kiganiro Irembo rifunganye. Data nyene icubahiro, Mana mushobora byose, turagushimiye kuri uno munsi mwiza wongeye tukongera kubaho akanwa kacu kakivuga. Turagushimiye n'abariko barumviriza iki kiganiro bagikurikirana ku manwa na nijoro, Mana yo mwijuru, kandi kiriko kirahembura, kiriko kirafasha. Ubahezagire, ubagirire neza mu izina ryawe ryera, amen. Rero turiko tuganira iki kiganiro, uheruka twariko tuganira ku kiganiro kivuga ngo gutahura amabanga y'Imana, ariko narababwiye ngo ni gute dushobora gutahura amabanga y'Imana. Rero uherutse twari twaganiriye ikintu ca mbere yuko ari kuba mu bihe Imana ikunezerererwa, ariko uyu munsi naho turaza kuganira kandi iyindi ngingo igira kabiri ishobora kugufasha gutahura amabanga y'Imana. Ku munsi w'Imana twari twavuganye cyane kubijanye na Mose, ukuntu Mose yari umuntu anezereza Imana cyangwa se Imana inezerererwa bivanye n'uburyo yagenda aravyitwaramwo. Ariko uno munsi naho turongera kandi kumuvuga ko cyane Mose, hari byinshi nagiye ndamutahura ko, kandi nawe uno munsi uhava umutahura ko. Imana ibagire neza. Rero uyu munsi ndababwira ikindi kigira kabiri gishobora gutuma dutahura amabanga y'Imana, no gutindana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Wowe uri mu Burundi cyangwa se uri mu bindi bihugu, uragomba gutindana n'Imana. Nyimba ushaka kumenya amabanga y'Imana, nyimba ugomba kumenya ico Imana igushakaho cyangwa Imana iri kiravuga mwa kino gihe ca none, uragomba gutindana nayo. Imana ishimwe cyane. Dusome Bibiliya turabe mu gitabo cyo Kuvayo igice cyaho ca 15 n'umurongo waho wa 22. Haravuga ngo amazi y'Imara. Mose ajana Abisirayeli bararamvura bava mu kiyaga gitukura bataha mu bugaragwa bw'Ishura, bagenda iminsi 3 muri ubwo bugaragwa babura amazi. Bashitse Imara ntibashobora kunwa amazi yaho kuko yari umururazi, nico catumye hitwa Mara. Maze abantu bidodombera Mose bati turanwa iki? Nawe atakambira Uhoraho amwereka igiti agiterera muri ayo mazi acahinduka meza. Aho niho Uhoraho yabashingiye icagezwe n'ibwirizwa, kandi aho niho yabageragereje. Amen. Imana ishimwe cyane. Naya majambo tugiye gusangira, gutindana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Wowe nshuti mukundwa uri kurakurikirana kino kiganiro, hari ico Imana igusaba. Nyimba ugomba kumenya amabanga ya mugenzi wawe, biragusaba kubanza kumarana umwanya nawe, mugendana akwiga nawe umwiga, kugira ngo aza kumenya uriwe nawe uzumumenya uriwe. Narababwiye ko gushobora kugira umugenzi ariko ugasanga umugenzi wawe amabanga wamubwiye yagiye arayamena, cyangwa se ugasanga abantu benshi barahemukiwe mu buzima bivanye nabo bari baragize abizigirwa mu buzima bwabo, ariko basanga nibo bahindutse bahemukira ubuzima bwabo. Rero uyu munsi nyimba ugomba kumenya amabanga y'Imana, biragusaba kutindana n'Imana. Turiko turasoma aya majambo, turabona ubwoko bw'Abisirayeli cyari gihe bari bavuye mu gihugu ca Egiputa. Farawo arekuye ubwoko bw'Imana, arababwira ngo nimugende mumvire mu gihugu. Cyari cagihe hari hakoretse ca kimenyetso ca nyuma, aho abana b'imfura cyangwa se ikintu cyose c'igitungano cyari caratangwe kuvuka c'imfura cyari capfuye muri ico gihugu. Noneho Farawo aravuga ngo turekure ubwoko bw'Abisirayeli bugende. Barekura ubwoko bw'Abisirayeli ngo maze bamare kugenda, ngo bageze mu nzira Farawo aravuga ngo nivyo garukira ngaha. Ese ibikorwa bahora bakora bizosubira gukora nde? Ese ibyo twahora tubakoresha ni bande bazosubira kubikora?
Farawo aravuga ngo nimuze tubakurikire tubagarure bagaruke mwa kino gihugu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo baboma inyuma barabakurikira batandika imitandiko ku mafarasi ngo maze ingabo za Farawo bakurikira abo bantu bafise ibirwanishwa kugira ngo baze kubagarura. Bakurikiye ubwoko bw'Abisirayeli ngo baragenda ngo bagere ku kiyaga gitukura ngo Mose ubwoko bw'Abisirayeli buratakamba buravuga ngo ese Mose niki gitumye udukura mu gihugu cya Egiputa? Mbega ntitwari twibereye nubwo twari tubaye mu buzima bubi, ntitwari tubaye kubera ko udukuye ukatugarukana utujana kuza gupfira ngaha? Kubera iki? Imbere yabo bahabona ikiyaga ariko inyuma bakahabona ingabo za Farawo. Mu yandi majambo nta nzira babona, nta mahitamwo namwe babona, ariko Mose atakambira Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Mose atakambira Imana. Imana iramubwira ngo Mose ufise iki? Mose abwira Imana ngo mfise inkoni. Imana iramubwira ngo tambika hejuru y'ayo mazi iyo nkoni ngo maze ayo mazi, haleluya, ngo Mose akibikora ngo hacikamo inzira. Ubwoko bw'Abisirayeli burambuka Yorodani ngo barajabuka bagera hakurya. Ngo bageze hakurya ingabo za Farawo nazo ziba zigeze kuri ico kiyaga ngo zimaze kubona ko harimwo inzira ngo nazo zija muri ayo mazi zicamwo ngo kugira ngo zikurikire ubwoko bw'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Umuntu wari we wese amenya umuhamagaro wiwe. Hari abantu bita mu mihamagaro y'abandi bantu, hari abantu bakurikira umuhamagaro w'abandi bantu bagashaka kwitambika hejuru y'umuhamagaro w'undi muntu. Nagira ndakubwire umuntu wese afise uko Imana yamuhamagaye kandi umuntu wese arafise uko Imana iri kiramukoresha. Nabwo Imana izodukoresha ibintu bimwe. Nyimba Abisirayeli bari bafisaniye isezerano n'Imana ko Imana ibacisha muri ico kiyaga, nivyasobanura ko ubwoko bwa Egiputa bushobora guca muri ico kiyaga. Ni naho mpamvu bamaze guca muri ico kiyaga Imana yabwiye Mose ngo Mose tambika ya nkoni yawe hejuru y'ayo mazi, ngo Mose akubita ya nkoni hejuru y'ayo mazi ngo maze ubwoko bw'Abanyegiputa ingabo za Farawo zose n'amafarasi yabo ngo bitikirira muri ico kiyaga. Imana ishimwe cyane. Rero turacavuga kuri ano macambo ngo noneho ngo bagere hakurya ubwoko bw'Abisirayeli kuko ingabo za Farawo zari zabavuye inyuma. Oh haleluya, bose bari batikiriye muri ayo mazi ngo noneho ngo bageze hakurya bagera ahantu mu bugaragwa. Imana ishimwe cyane. Sinzi uyu munsi ubugaragwa bwawe urimwo, sinzi ibihe uri kuracamwo, sinzi ubugaragwa uri kuragenderamwo, ariko ngomba ndakubwire muri ubwo bugaragwa nyene hari Imana, hari igisubizo cyawe, hari ugutabarwa kwawe. Haleluya, Imana ntiraba ibihe byawe urimwo. Haleluya, Imana nikorana n'igihe cyawe uri kuracamwo, ariko Imana haleluya iracakumviriza, irarindiriye kutindana nayo, irarindiriye abantu batindana nayo. Abantu batindana n'Imana baza bahindura ibintu. Haleluya, umuntu yatindanye n'Imana ahageze ibintu biza bihinduka. Bageze mu bugaragwa ikibazo babonye babuza amazi yo kunywa. Imana ishimwe cyane. Babura amazi yo kunywa ngo maze amazi yaho hantu bayitwa Mara. Kubera iki? Amazi yaho haleluya yari mu bumara, amazi yabo yararura. Noneho babwira Mose ati ese Mose, hari ijambo ryanangaje cyane ubwoko bw'Abisirayeli bwakunda kuvuga cyane, bwarakunda kuvuga ku majambo ngo niki cyatumye udukura iyo twari turi. Uyu munsi abantu benshi barakunda kwicuza iyo bahora, bagasanga bariko bariyumvira ivyo bahoramwo, ugasanga barongeye kumva bo kumbura ivyo bahoramwo, bakumva umenga bo hagaciro kandi ivyo bahoramwo bivanye n'ibihe bariko baracamwo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko ibihe wahora urimwo kera byoba byari bigutunze. Amen. Umwuga wahora ukora kera nubwo utari mwiza imbere y'Imana, nubwo wari mubi, ariko ugasanga wari ugutunze. Hari abantu benshi bakijijwe bari badandaza ububare kandi ububare bwabaha amafaranga, ariko bamaje kwinjira mu gakiza basanga kunywa inzoga basanga ni ikintu kibi cyane, basanga n'ivyaha, ariko baca barisokora. Ariko nibisobanura yuko nyimba baradandaza akabare yuko katabaha amafaranga cyangwa katari gatunze imiryango yabo, ariko kubera ko binjiye mu gihe cy'agakiza basanga haleluya hari ibyo dusabwa kubanza guheba. Mu nyuma basanga mu buzima bw'agakiza binjiyemwo harimwo iki ubundi bugaragwa bagiye kunyuramo, batangura kwicuza.
Imana ishimwe. Abisirayeli bamaze kwicuza batakambira Mose, baramubwira ngo ese Mose niki cyatumye udukura mu gihugu cya Egiputa uza kutwicishiriza inyota hano hantu mwabuno bugaragwa? Ngo Mose ijambo ry'Imana rirambwira ngo atakambira Imana. Haleluya. Byari bishikwiye ko n'Abisirayeli botakambira Imana, ariko kubera batari batangure gutahura ibanga ryo gutindana n'Imana, ntibabona iyindi nzira. Abisirayeli ntibabona Imana, ahubwo babona Mose. Uyu munsi ngomba ndakubwire, kura amaso kuri ico kintu uri kurareba, ariko ushira amaso ku Mana yawe. Kura amaso kuri ico kigeragezo muri ko murahura naco, ahubwo shira amaso ku Mana yawe. Kura amaso kuri uwo muntu ariko araguteza ibibazo, ahubwo shira amaso ku Mana yawe. Mukure kwa amaso. Haleluya. Bashira amaso kuri Mose, ariko Mose yarazi ibanga ryo gutindana n'Imana. Ngo Mose agenda avugana n'Imana, aganiriza Imana, ayereka ikibazo ubwoko bw'Abisirayeli bafise, cyari kibazo cy'amazi. Ngo maze Imana iramubwira ngo Mose, haleluya, ngo tora ko gakoni. Amen. Mose ngo atora inkoni. Haleluya. Ngo maze amaze kubita iyo nkoni, ngo y'amazi ngo acika amazi meza. Haleluya. Ngo ubwoko bw'Abisirayeli busubiye kuyanwa busanga n'amazi meza. Uyu munsi n'aya majambo nje kukubwira, nyimba ugomba kumenya amabanga y'Imana, nyimba ugomba kuhindura ibintu kuko ukoranye n'Imana, tindana nayo. Hari icyo Imana iri kirashaka ku buzima bwawe, iragomba gutindana nayo, iragomba kusabana nayo, iragomba kumarana umwanya nayo. Abantu benshi amasengesho yabo basenga bazahagurika, biruka, nibazi gufata umwanya wo gutindana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nagiye ntangazwa n'ibintu byinshi ngenda ndabona abantu benshi n'amatelefone muri eglise, mu mashengero usanga bariko barayitaba kandi bagiye kuvugana n'Imana. Iyo twinjiye mu ishengero tugiye gusenga, tuba tugiye gufata umwanya wo kuganira n'Imana. Biragusaba ko ta kintu na kimwe cyo gusamaza, biragusaba ko ta bintu byo hirya no hino byo gusamaza, ariko telefone uragomba kuyizimya. Ariko abantu usanga bariko baracokoza telefone, bariko barakurikirana amakuru yo hanze y'ibindi bintu biriko birabakuramwo ubwiza bw'Imana. Nibishoboka ko Imana muganira kandi hari ibindi bintu mubangikanije. Tindana n'Imana. Fata umwanya wo gutindana n'Imana, fata umwanya wo kuvugana nayo. Haleluya. Imana iragushaka wewe wenyene, atakindi kintu kiriko kiragusamaza. Haleluya. Mose yarazibanga ryo kwisokora, akitandukanya n'ubwoko bw'Abisirayeli, akamenya uburyo ashobora kuvuganiramo n'Imana, kandi yazana inyishu nziza, akazanira inyishu nziza ubwoko bw'Abisirayeli kuko yabavuganye n'Imana. Imana iguha umugisha wewe uri kurakurikirana kino kiganiro. Fata umwanya mwiza wo gutindana n'Imana, wo kubana n'Imana wewe nyene. Imana iragushaka wewe, nishaka abantu benshi ariko irashaka wewe. Umuntu umwe arashobora guhindura ibintu byose bigahinduka. Imana ishimwe cyane. Mose yakoze ikintu kidasanzwe agikora ari umuntu umwe, ariko arahindura ibintu. Amazi arahinduka, abantu bari bako baricwa n'inyota bongera kubona. Haleluya. Amazi yararura basubira kuyasanga amazi ameze neza. Imana iguha umugisha wewe uri kukurikirana kino kiganiro, uri kurankurikirana. Fata umwanya wo gutindana, ni guha umugisha. Imana ibahezagire cyane mwe muri ko murakurikirana kino kiganiro. Haleluya. Wowe ukeneye ushaka gufashwa mwa kino kiganiro, hari ibyo utaratahura ariko ushobora kuba wifuza kubaza, ndagomba kukubwira nimero ya WhatsApp ni 69 182 182 majana 948. Imana ibahezagire cyane. Reka dusenge Imana. Data ndagushimiye, urakoze nyene icubahiro ku muntu ariko arakurikirana iri jambo ry'Imana riri mwa kino kiganiro Irembo rifunganye. Hari abantu bifuza gutindana nawe bari baratakaje inzira, ariko uyu munsi bongeye kumva bo kugarukako kugira ngo bongere bagiranire ubusabane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom, shalom. Imana ibahe umugisha cyane.